abantu bariko bararondera babijejwe bariko bararondera iyo mwimbu mwebwe nk'umwimbu mumaze kuronga twavyumvise umwimbu w'ibigori nimuhumure nukuri leta nta kitari kwirakora kugira ngo turabe hariho igihugu reka ndababwire babwize ukuri nimwibaze ngo abantu baricaye hariho nk'igihugu cyatwemereye ko cyoshobora kutugurira ibigori ariko baca baduha amahera makeyi ku kiro natwe tuja turanka none mwari kuvyemera mwebwe n'ikindi naco kiriko kirarwaba ingetwa jyana amasezerano tuzobabwira ico gihugu ari uko bibaye kuko no bivuga ubu byava bihinduka ibintu by'ubucuruzi abacuruzi baragoye byava bihinduka mukazaba mu ngo narababeshe oya reka turinde bibanze bibe hanyuma tubatangariza mu maradiyo tubatangara tuti bya bigori byose duhe tubirungike hari ibintu twari tumaze iminsi tuvuga aho duciye ariko kumva abantu bahigima twababwira tuti mwebwe nimwizere nimuguri kwizera kuko nta muntu tuzosiga mwibarabara nta muntu azosigara ataco ariko arakora nta muntu azovanwa ku kazi ngo yirukanwe atabatamuhaye ikindi akora kubera ko igihugu cyatunganijwe bushasha muri ibi bintu bavuga ko ari redécoupage igihugu babivuze intara zari 10 na zingahe none ibintara zigiye kuba 5 zonyene amakomune agiye kuba 45 yonyene cyangwa 42 amazone menshi cyane ariko nayo nyene yabaye make yicane hari abace babona bati noneho karabaye eka tugasigura mugaba abantu ntibavyumve abantu bakagumana kangonongono ngo yango nukutubwira ngo n'amajambo meza kugira ngo duhumure ngo ariko ntacyo tubona dushimiye rero yuko uriya munyamabanga ntunganyabisata yatubwiye ibintu bifatika jewe ahubwo nagize ikibazo aho gayemwe barya abantu bose bagiye badondagwa tuzobaronka mwebwe mwicaye hano ndumva muri ko muratwenga nimumbwire ntagire umuntu yopfaho mu kibanza azatubwire ati bazoboneka aca tubye n'ingene bazoboneka kuko barya bose bagiye bavugwa abari hano mwese mwoba bake bona rero yuko umwizero twose twese umwizero ari wose ntawe uzosigara hanze kiretse uzoba koko atacashoboye canke yananiranye reka mbaze ndababaze noneho mwumva mugize umwizero mu mutima mubuza mukira nayo mumira aha mwumvise yuko umumwe we bavuga ngo umwuko nikiriko murumva kumwe wese ashoboye kuronka akantu kumwuko muri ko muravyumva none wewe urumva ko iwawe wewe ahuri urumva ko kumwuko ariko ikintu
ariko ikintu aha oya nimuvuge mwese twumve ariko ikintu kumwuko nivyo rero wewe baguhaye intara ha uracufuka musaba Imana uyisaba Imana uyikengurukire ko kizoba ari ikintu gihambaye we ntuzobura umuntu asanzwe n'abazoba bakora mu ntara ntimuzoba musanzwe kuko murumva ko muzamujejwe kugera akarere kangana n'icya gatanu cy'igihugu bya bindi byose turiko turavuga uburimyi n'ubworozi ni wewe bimwe turiko turaba by'indero by'ubutungane by'iki ni wewe abasuma n'abaki bose ni wewe n'abarozi bose ni wewe turashima turakenguruka kububasha bwanyu kubushobozi bwanyu ku rukundo rwanyu ku mbabazi zanyu turashima ku gihe cyose mutugwanira kandi mugadutsindira nitworoha ingene tubashimira ku buryo namwe mubishima ariko kubw'abantu turagushize hejuru uganze mu mitima yacu uganze muri ino si maze ishaka ryawe hose na hose riranguke ibi tubigusavye kubwa Yesu Kristo umukiza wacu amen. Bagumyabanga mwese muri hano dede ramba dede twongera insinzi dede ntibishoboka ntawe ukorako ntibishoboka murakoze cyane. Nivyo dushimira Imana yaremye CNDD-FDD birakunze kuvugwa biti nta muntu n'umwe yaremye umugambwe CNDD-FDD nk'uko bikunze kuvugwa ahandi mu bindi bihugu canke mu yandi mahuriro kubera ko uko CNDD yaje twese turakuzi ntawe bavuga ko ari byiza cyane dutanga nk'amanota jewe sinkunze gutanga amanota menshi ariko aha ndabona kubera kigoro kabaye n'ibikorwa gene byagenze naho bigeze notanga 80%. Turabakeje rero mwebwe ndongozi zabutanyerera mu mugambi nivyo koko ivyo mwavuze simwe mubibona mwenyene ivyo mwatubwiye turabona koko ko bishoboka cyane mwatubwiye muti abashinga amateka mwatubwiye muti abashinga amateka 23 natwe turabona ko mwisunze icyo mwagiye mutubwira naho mugeze mukora
turabona ko bishoboka, turabashyigikiye rero, turabashyigikiye rero mugabo tugasaba ko umwe wese mu bari hano, mu batumire bose bari hano, reka n'abadashoboye gushika hano, ko umwe wese azokora nk'uwikorera, umwe wese azokora nk'uwikorera, noneho umwe wese afate responsabilite ziwe, engagement ziwe. Ivyo duhejeje kumva mu batuganiriye, twumvise ko ni engagement z'akarere, engagement za Butanyerera. Ubu rero bidusaba natwe ko umwe wese twumvise ibyavuzwe n'ibisabwa, umwe wese afate engagement ziwe, responsabilite ziwe, agire amasezerano wenyene yiha kugira ngo dushike kuri ya ntsinzi, eka tuze tubandanye gushika kuri ya mbona kazoza yacu yo mu 2040 nk'uko umukuru w'igihugu adasiba kubitwibutsa. Twebwe twese rero biraturaba, niko bihora bivugwa, biraturaba, si ndongozi, si twebwe, si n'aba bose bari hano, si n'abataje hano, twebwe twese umwe wese ategerezwa gushiraho inguvu, atange umucango mu bikorwa, umucango mu vyiyumviro, umucango mu bizoba bikenewe byose kugira ngo aya matora azogende neza. Sinza kwirwa nsubiramwo ivyo mwadushimiye, sinirwa nsubiramwo umurongo twafashe w'igihugu mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ariko icyo twoshima nuko mwatubwiye yuko mwakurikije impanuro twagiye tubaha. Imana ishima, Imana ni nkuru, izobandanye ibumvire, ibandanye ibaraba ryiza, twese ibandanye iduteza imbere igihugu muri ya mbono yacu, koko twese mu 2030 tuzobe duteye imbere. Imana ishimwe. Rero nubwo tumaze gukora byinshi muri icyo gisata cy'uburimyi n'ubworozi, nubwo hamaze gukorwa byinshi, haracari ibindi biri imbere, ariko ibyo biri imbere tuzobibandanya amatora noneho avuyemwo. Ariko rero nibiriko birakorwa nabyo bibandanye. Icyo novuga ahanini ni giki? Icyo novuga ahanini ni kurima rimwe tugatera kimwe, kurima rimwe tugatera kimwe. Ibi nivyo twita ngo kwegeranya amatongo, tukarima rimwe tugatera kimwe, kandi ivyo bikaba birongowe n'inzego z'igihugu z'uburimyi n'ubworozi, kugira ngo noneho umwimbu nk'uko mwagiye mubitangaza, ni byiza cyane, umwimbu uzomenyekane mu gihugu, kuko uwo mwimbu niwo igihugu kizoheraho kiteza imbere, twebwe twese dutera imbere, noneho ibiharuro bimenyekane, noneho muri ya mahera igihugu gikoresha buri mwaka, ayo mahera azofatire kuri uyu mwimbu uzoba uva mu burimyi n'ubworozi. Ikindi twomenya nuko ibindi bisata dusaba yuko ibindi bisata bishobora kugwiza umwimbu, ibyo bita mu kinofinofi ati c'est des secteurs porteurs de croissance, nukuvuga ibindi bisata bishobora kugwiza umwimbu mu gihugu. Dufate nk'ubutare, ibintu bijanye ni na transport, ibintu bijanye kumbure na tourisme, ko tourisme nayo ubu si ikintu cyo gushyiramo amafaranga gusa, ni ikintu cyo kugira ngo tugwize
umwimbu. Ivyo bindi bisata byose n'ibindi tutiriwe turavuga nivyo bizoza noneho bisahiriza uburimyi n'ubworozi, kugira ngo uburimyi n'ubworozi dushobore kwizera ko buzodushikana kuri ya mbono twavuze igihugu cyose cyifuza. Noneho muri iyo mbono harimo ibisata twama tuvuga yuko hari ibisata bigwiza umwimbu, mugabo hariho n'ibindi bisata navyo ibyo bita sosio, ibisata byo gufasha kugira ngo bishobore gukora nabyo bitera imbere. Ivyo nibyo bita ibisata sosio. Sinzi uko umuntu mwovyita y'ivy'imibano, tubivuge gutyo, ibisata vy'imibano, bisata byo kubana. Ivyo bisata rero harimo byinshi, harimo ubucamanza, harimo ibintu bijanye n'abanyeshure, indero n'ibindi. Aha rero muri yo dushaka yuko uko bwa burimyi n'ubworozi bushobora kuzodushikanaho buduha umwimbu, uwo mwimbu ukagaruka ugafasha muri bya bisata byose, ugasahiriza muri bya bisata byose. Icyo nico twifuza. Aha rero uko twabyumvise, ibyo twumvise umunyamabanga w'intara yatubwiye mu mugambi, yatubwiye mu ntara ya Butanyerera, yatweretse akarorero, aduha n'intumbero, aratwereka ko kumbi iyo nzira irashika. Mwamvise ko batubwiye n'ibintu by'amavoka, baratubwiye ibintu by'ibyayi, ibintu by'amakawa n'ibiki. Ni ukuvuga yuko duciye mu burimyi n'ubworozi iyo nzira irashika. Mugabo no muzi icyo dusaba, mwege bene gihugu mwese muri hano, umwe wese muve twavuze tuti engagement, icyambere agire iyo ngendo, agire icyo gikorwa, akigira iciwe, kugira ngo noneho yiyangaje, akigira iciwe, noneho yiyangaje, agira amasezerano nawe nyene, hanyuma agira amasezerano n'umugambwe arimo, umugambwe CNDD-FDD, kugira yerekane ko nawe afise umucango, kuko twabonye ko inzira baduhaye, akaroro batweretse, twabonye ko gashika. Rero twiyangaje. Ico nico nibaza ko cyambere umuntu yobanza akavuga, kuko nta yindi nzira tubona ishoboka. Ibindi bisata byose, nta gisata na kimwe mu Burundi gifise abantu abenegihugu 80% barenga bakora muri ico gisata, uretse igisata cy'uburimyi n'ubworozi. Rero nimuramuka muhagurutse mbese nk'uko twumvise byavuzwe, nta nkeka ibintu bizogenda neza. Indongozi zose ziri hano, babivuze twavyumvise, indongozi zose ziri hano, mwese muhaguruke. Abatari bwahagurukiye ibi bisata kugira ngo binjire bagiremwo icyo bakoze, ni engagement navuze, bahaguruke nabo bagira ikintu bakoze mu burimyi n'ubworozi. Ndongozi hariya ku mitumba, namwebwe muhaguruke. Abatarahaguruka kumbure batari bwavyumve neza, namwe muhaguruke. Bene gihugu mwese, bagumya banga mwese, muhaguruke. Nukuri iki gisata cy'uburimyi n'ubworozi turime twese, muri wa mugatwe tuvuga tuti turime kimwe, tukarima rimwe, igihe cyose tukarima kimwe, turimye rimwe. Nukuvuga iki? Nimba turimye ibigori, twese turime ibigori. Nimba turimye imyumbati, twese turime imyumbati. Nimba turimye ibiharage, twese turime ibiharage. Ariko ibyo byose mu karere
ivyo rero nguko twabivuze nongeye ni kwisubiramwo abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara nabo bazogenda berekana bisunze imigambi ya leta bazogenda berekana ingene vyogenda. Rero kuri iki ndabona ko no kirangiza mvuga nti umwizero ni munini, iyi ni inzira ishika kandi inzira izodushika niyo dushaka, aho mwebwe mushaka hamwe bavuga bati umwe wese mu agira icyo afungura mu mufuko hagira ikinjiramwo. Ibi nivyo turiko turabona ko bigiye kuzoshoboka koko, kandi ntagombye kugira ngo ni mvuga birebire. Nimwihebure abantu bariko bararondera, babijejwe bariko bararondera iyo mwimbu. Mwebwe nk'umwimbu mumaze kuronga, twavyumvise umwimbu w'ibigori, nimuhumure nukuri leta ntakitari kwirakora kugira ngo turabe. Hariho igihugu, reka ndababwire babwize ukuri, nimwibaze ngo abantu baricaye. Hariho nk'igihugu cyatwemereye ko coshobora kutugurira ibigori, ariko baca baduha amahera makeyi ku kiro, natwe tuja turanka. None mwari kuvyemera mwebwe? N'ikindi naco kiriko kiraraba ingetwo jyana amasezerano, tuzobabwira ico gihugu ari uko bibaye, kuko no bivuga ubu byava bihinduka. Ibintu by'ubucuruzi abacuruzi baragoye, byava bihinduka mukazaba ngo narababeshe. Oya, reka turinde bibanze bibe, hanyuma tubatangariza mu maradiyo, tubatangariza tuti bya bigori byose duhe tubirungike. Mwabyumvise gayemwe? Tubandanye rero turondera. Nimwihebure nimwihangane gatoyi. Rero nubwo bimeze uko, turazi ko harabiko barimbura. Ntihagire abantu bapfa kuvyifatamwo nabi ngo ibigori bitumye, bapfe kurandura ibigori bitumye cyangwa gusarura ibigori bitumye neza baca bashira hambavu y'ibindi bigori vyumye, kuko ivyo bitumye neza bica bituma ibindi bibora, n'ivyo mushizeho navyo bikabora. Muravyitondera rero, muze mubwire barya abatekinisiye nk'uko twabivuze, bashobore kubereka ingene byoshobora gutunganywa neza. Muze mushamwo ibigori vyumye, mwava mumbira ngo imvura iri kuragwa, ariko ntigwa imisi yose. Kijanye n'amaliste, amaliste ni kuvuga za ya mazina yanyu yagiye yerekanwa nko mubashatse bifuje ku cyangwa mwebwe mwashize imbere kugira ngo bazoje mu nama nshingamateka, hariho n'abandi bazoja mu nama nkenguzamateka. Icyo nashaka kuvuga ni cyavuzwe. Nshimire cyane umwubahwa umunyamabanga ntunganyabisata, mu vyajejwe harimwo administration du territoire, ibintu vya politique, ibintu bijanye no gutunganya intwaro hamwe n'amategeko. Tumushimire ku muco yaduhaye. Urya muco numvise wanyuze cyane, wankoze ku mutima cyane. Hari ibintu twari tumaze iminsi tuvuga aho duciye, ariko kumva abantu bahigima. Twababwira tuti mwebwe nimwizere, nimuguri kwizera, kuko nta muntu tuzosiga mwibarabara, nta muntu azosigara ataco ariko arakora, nta muntu azovanwa ku kazi ngo yirukanwe atabatamuhaye ikindi akora, kubera ko igihugu cyatunganijwe
bushasha muri ibi bintu bavuga ko ari redécoupage. Igihugu babivuze intara zari 10 na zingahe, none ibintara zigiye kuba 5 zonyene. Amakomune agiye kuba 45 yonyene cyangwa 42. Amazone menshi cyane, ariko nayo nyene yabaye make yicane. Hari abace babona bati noneho karabaye eka, tugasigura mukaba abantu ntibavyumve, abantu bakagumana kangonongono ngo yango nukutubwira n'amajambo meza kugira ngo duhumure, ngo ariko ntacyo tubona. Dushimiye rero yuko uriya munyamabanga ntunganyabisata yatubwiye ibintu bifadika. Jewe ahubwo nagize ikibazo aho ga yemwe, barya abantu bose bagiye badondagwa tuzobaronka? Mwebwe mwicaye hano ndumva muri ko muratwenga, nimumbwire ntagire umuntu yopfaho mu kibanza azatubwire ati bazoboneka, aca tubwire n'ingene bazoboneka. Kuko barya bose bagiye bavugwa, abari hano mwese mwoba bake. None hano hari abantu 1500 bahari. None hano ko nabonye umengo hazoba ari ibihumbi mu gihugu, hazoba ari ibihumbi n'ibihumbagiza. Mwebwe naho musanzwe mukora ntimuhuzura. Uretse gusa ko hariho n'abatabyitaho, nubwo bari mu buzi usanga umengo bari mu buzi bari n'ahandi. Reka abo tubareke, turaba abantu bazima. Mwebwe bene gihugu abantu bazima muzizera mu kazi. Aha muri zone, duhereye muri zone mwumvise ibiriyo abasabwa, kandi muri zone nta muntu azova mu yindi zone, azova muri iyo zone nyene abo muzobaronka. Oya nagira uvuga abo muzobaronka. Umve mwebwe mwahora muvuga mwiyemera, mwebwe mwidoga ngo mugiye kuja mwibarabara. Jewe ndababajije muri zone yiwanyu, hari uvuka muri zone, tubwire ko barya abantu bavugwa mushoboye kubaronka. Abantu bazokora mu ntwaro, nimuvyemeze, nimutubwire murashoboye kuzobaronka. Umve none ko habuze uwishura. Vuga iryungane ritomoye uti birashoboka cyangwa ntibishoboka. Icyo ni kimwe. Bene gihugu bagumye abanga mwese muri hano, nukuri akazi ego kazoba karekare, kuko aba bantu tuvuga bazoba ari abakozi nyene bizewe bakora neza. Kuko aha umuntu w'igisuma ntakenewe, umuntu asesagura umutungo w'igihugu uyo ntakenewe, umuntu w'imboregwa ntakenewe. None musigaye muri bangahe?
oya none ko none ko numva umengo birabatwengeje murababuze akwaro kugira ngo nukuri iyo tuvuga tuti nimuhumure abantu bashoboye nta kazi muzobura mugabo udashoboye ntacyo ashoboye nyine ariko n'udashoboye gukora muri leta azikorera utwiwe akore arema akazi muri bw'uburimyi n'ubworozi twavuze nta murundi yoshobora kwidoga yategerezwa kwidoga kuko ibintu birahari none sivyo ibintu birahari aho turacyari muri zone ca wibaza nituduga muri komine twumvise ari ibitangaza mbe muzovahe muzokwira muri komine basi ntihagira umuntu umwe apfe hasi atubwire ati muri komine ho tuzokwatsa n'abakozi tuzoronka ahubwo tuzosanga ari ngombwa yuko cya kintu bavuga cya decentralisation tuzosanga yuko hari abandi bakozi tuzorondera bava mu zindi ntara niko bizogenda none ajya amadepartema yose avugwa tuvuge nko muri komine tuve nko muri komine Matongo mvukamo mvuge muri komine Matongo mvukamo harimo komine Butaganzwa na komine Gatara ziri hamwe nimumbwire ubu koko ajya amadepartema azoba muri komine mwebwe abanyamatongo murashoboye kuyuzura murakumbura mutangure muraba muzohenda kuja muzotayo mukwega naye ahandi hoho erega muzosanga babamaze ayandi makomine ubu naratangura kwiruka arondera ati urazozi wanje namwe banyamatongo nimutaba amaso hagiye ngo mufungura amaso muzosanga barabamaze hazoba hakenewe arya amadepartema ni menshi ubuzi tekinike ni bwinshi mbega ho reka ndababaza secrétaire exécutif muri commune muzomukurahe mbwira nimwirabemwe namwe nimwira umwe wese arabe muri commune yiwe secrétaire exécutif umuntu amugutumye woca umuronka mbega ho abazoba barongoye y'amanama ya komine bo murabafise muzobaronka perezida wa conseil communal na biro yo muzobaronka kuko aba babona kure kandi barize kuko ubu bigiye kuzohinduka nabo mutangiye mu byiyumvire nukuri abahora babona ko ibintu kumbure bizohaba bibe batarimwo nibasubiza umutima mundi ahubwo dufise ingorane yuko tuzohava dusaba n'abanyamahanga bakaza kandi muri ko muratwenga ubu nujaho bakagukota kabiri
bakabona atakigenzo cuca hanze bace barondera uwundi nawe naza bikamunanira mu mezi 3 nawe acaja hanze uzosigara ukora wenyene reka ntivyoroshe nimba dushaka ko tuvuga tuti tuguye kwinjira mu mahiganwa n'ayandi makomine nta mucezo urimo ikindi cya kabiri nuko muri iyo competition dutegerezwa n'ukwerekana umwimbu twibako umwimbu wavuye mu maboko y'abanyekomine ntuzaza kuba ngo aba conseil technique sinzi bamwe ngo bava hanze mu bindi bihugu ngo aba expert oya aba expert bagiye kuboneka muri twebwe nyene muri komine mu vyiyumvire rero muri makeyi ikintu ndakivuga cyane bari bakivuze abantangurije bakivuze bakivuga neza baratanga n'ibiharuro amazoni 102 muri Butanyerera amazoni 102 kirondera abakozi bashika n'amakomite ni M amuzoronka abakozi byibure y'igihumbi muragerageza aya makomite yose twumvise azoba arimwo abantu bazima bahabona mugabo ukabuhumirije ibyo ntutubaze harimo byinshi byiza makomite menshi najana ayagwanya za ruswa ayagwanya bamwe basesagura umutungo w'igihugu wa komine ndabona rero yuko umwizero twose twese umwizero ari wose ntawe uzosigara hanze kiretse uzoba koko atacashoboye canke yananiranye reka mbaze ndababaze noneho mwumva mugize umwizero mu mutima mubuza mukira nayo mumira aha mwumvise yuko umwe we bavuga ngo umwuko n'ikiriko murumva ko umwe wese ashoboye kuronka akantu k'umwuko muri ko murabyumva none wewe urumva ko iwawe wewe ahuri urumva ko kumwuko ariko ikintu aha oya nimuvuge mwese twumve ariko ikintu kumwuko nivyo rero niwivyo ntagire uzongera kwihebura cyane ngo azateza abandi ubwoba cyangwa atuma bidoga kandi ibintu birahari ahubwo wowe gusa karisha ubwenge kandi nabivuze ntwe muri komine abo uzobura kumbura ubabura abanegosi hakiri kare mu yindi komine niba gufata ugiye kwiba basi amategeko arahari kuko ndabona mbega ko mutavuze mu ntara ho abazoja mu ntara buri ntara muribazi ko izo bimeze cye namye numva yego nabyumvise biriko biragenda uku bavuga ingene mu gisirikare bagiye kuzotunganya igisirikare mu ntara uko bazotunganya igisirikare mu ntara
uca wumva amabanga menshi mu ntara zoba ariyo, kandi intara izoba idasanzwe kuko intara ni ca gatanu cy'igihugu cyose, k'akarere k'igihugu cyose. Mwumva bizogenda gute? Mbega aha murazi yuko umuntu azoba atwara intara azoba kumbure afise ubushobozi buruta bw'umushikiranganje. Aho murabizi? Reka ndabibabwira, uzoba arongoye intara azoba afise ubushobozi buruta ubw'umushikiranganje w'uno munsi. None umuntu azoba afise ica gatanu c'akarere k'igihugu, wumva uwo muntu yoroshe? Umushikiranganje atwara igisata kimwe, kandi naho nagatwara abantu bakeyi, kandi yicaye mu biro. Nta karere umushikiranganje afise, nta karere ategeka. Ariko buramatari azoba arongoye akarere kangana n'ica gatanu cy'igihugu cyose. Camwibaza amaserivise arimwo mu ca gatanu cy'igihugu cyose. Ayo maserivise azoba angana gute? Aha, duje tuvuga rero abazoba bayarongoye, wewe baguhaye intara, uracufuka musaba Imana, uyisaba Imana uyikengurukire ko kizoba ari ikintu gihambaye. We ntuzobura umuntu asanzwe, n'abazoba bakora mu ntara ntimuzoba musanzwe, kuko murumva ko muzaba mujejwe kugera akarere kangana n'ica gatanu cy'igihugu. Vya bindi vyose turiko turavuga uburimyi n'ubworozi ni wewe. Bimwe turiko turaba vy'indero cy'ubutungane vy'iki ni wewe. Abasuma n'abaki bose ni wewe. N'abarozi bose ni wewe. Mugabo mushikiranganje natwara abarozi, mugabo wewe mu ntara abarozi barakuraba. Kwa kuvuga yuko intara izoba ari ikintu gikomeye, kugira ngo hazoboneka abakozi. Apana si bimwe mwahoramwo, yemwe n'ibindi bintu bishasha. Aha rero namwe muni mwiyumvire, wewe uko wicaye aho muri abantu nyene baminuje, mwize, mwagize gute, ubu aho mwicaye aho wowe utereye akajisho hambavu yawe ukaraba uti ninde yoja gukora mu ntara? Wowe uri kuranyumva, hari ubona aza gukora mu ntara? Ego tuzobiraba. Ibyo muvugira mu ntamatama tuzobiraba uwo munsi. Iyo umuntu bataramushira ku gikorwa yamavangwa arashoboye, cyangwa umuntu akubitana ingumu, iyo bataramushira hariya kuri tatami, bamushira hariya kuri podium hariya muri kiya kibaza kubitaniramo ingumu, yamavangwa arakomeye, bati ngwino ja hariya, bakamukubita 5 ku busa.
tata bamutsindagira 5-0 kandi yapangwe n'igihangange. None namwe muriko muravuga mu ntamatama tuzobiraba harya hazoja abatalamu mu ntara nego. Ikindi kintu nobabwira nuko uravye ko ibintu eka muraraba mu bindi bihugu, reka ahubwo ndeke kuja kure, muraraba mu bindi bihugu ingene bimeze. Ibindi bihugu byagabanije intara, muraraba ibindi ingene bigenda, muraraba n'agaciro intari bifise, muraba agaciro buramatara bafise. Nivyoroshe, reka icyo ndakigezaho. Ariko mwumvise cyo nashaka kuvuga cyane nuko jewe ahubwo nibaza nti mbega yemwe abakozi koko tuzobaronka, abakozi twifuza, abakozi bazotunganiriza bene gihugu bagashima, abakozi bazoba bari hafi ya bene gihugu, abakozi koko igihugu kizoshobora kwitega ko umwimbu kugeza aho yambono y'igihugu ishobora kuzoja mu ngiro. Bwire muri ubwo buyobozi bw'intara nk'uko twari n'abandi babitangwa babivuga kubijyanye n'uburimyi n'ubworozi, buri ikintu gikomeye cyane. Mubwire muhimirize, mubandanye muhimiriza abo muzoba muyoboye murongoye. Bijya bintu byo kwandikisha twabishimye cyane, abamaze kwandikisha amatongo twabishimye cyane. Mubandanye muhimiriza kugira ngo mu ntara uzoba uyoboye, mu ntara bazoba bayoboye, mu makomine bazoba bayoboye, ntagire uzosigara atandikishije itongo rye muri komine. Icyo turaki nubwo turi mu bihe bidasanzwe, ahubwo bandanya shiramo ingufu nyinshi, babandanye bandikije amatongo ku buryo hari igihe tuzoza tuvuga tuti nimutubwire kilometero kare zingahe, hegitari zingahe muri Butanyerera zihari zirimye zindimo, hegitari zingahe. Ubu niko tuzohora tuvuga mu bihe biri imbere. Nituzongera kuvuga ngo ni bangahe bashoboye gushira amatongo. Oya barima rimwe, eka zobati ni hegitari zingahe murimo ibigori, ni hegitari zingahe murimo ibiharage, ni hegitari zingahe murimo ibi. Niko tuzogenda tuvuga mu minsi iri imbere. Bigasaba rero yuko abaziye kuzorongora ibi bisata binyoye twavuze n'ibice by'igihugu n'uburere bw'igihugu, haba muri zone, haba muri komine, haba mu ntara, iki kintu kizitabwaho cyane. Mubandanye abahari no munsi mubandanye muvyitaho, n'abazoza bazabana nabo bavyitaho, ku buryo igihugu cyose dushobora kuvuga tuti umwene gihugu wese arafise itongo ryiwe ashobora gutanga muri banke bakamuhingurane. Rijya tongo ryawe usuzugura, ubona ngo nakantu gatoyi, uko ariko kose kamaze kuronka certificate ku gihugu, no kuvuga uzobushobora kugakoresha kugira ngo banke ishaka kukuraba neza. Ibi rero muri bimwe twavuga by'imbono kazoza ibi birimwo. Ikijyanye na kampanye babivuze, ariko nk'ubu ngiyi nama turimwo, iyi nama turimwo umuntu yovuga ko ari inama ki? Iyi ni periode pre-campagne, iyi ni periode imbere ya kampanye. Iyo periode rero icyo kiringo ni kirekire, kuko no gutegura abagumyabanga, no kwigisha abagumyabanga, n'igihe cy'inyigisho. Bagumyabanga
umugambwe CNDD-FDD hariho kumbure benshi batarashobora kugira ngo bumve icyo ari cyo. Bashobora kuba bitiranya ibintu n'ibindi. Hari inyigisho nyinshi umuntu abona koko mu bagumyabanga, inyigisho nyinshi zikenewe. Buriya umugambwe CNDD-FDD ni ikintu kitoroshe kugira ngo ucumve. Umugambo waciye wavuye mu muhari nawe waciye mu ntambara, biragoye. Hariho byinshi biboneka mutarashobora kumenya. Ibyo rero no munsi ndabivuze uko nabyo muzobandanya mubyigisha. Buriya umugambwe CNDD-FDD utunganijwe n'iyindi migambwe yaciye mu bihe bikomeye nk'intambara, kandi ingene utunganijwe abantu barisunze n'indi migambwe yaciye mu ntambara itunganijwe. Niyo mpamvu uno munsi bavuze bati nibishoboka muca muvuga ngo iki ntawe ukorako, kuko si umugambwe usanzwe. Hari ushobora kwibaza ati jewe nozana uwundi mugambwe utaciye mu ntambara, ati nozana uwundi mugambwe nawo tugahiga, murazana. Bavuze bati eka niwiri guta umwanya, aturazana n'abo bantu kugira ngo uze nawe uje muri CNDD-FDD, hanyuma nihagera niko nabyumvise ati hanyuma nihagera bazokwibuka. Ureke kuza kwitambika imbere ya CNDD-FDD, ntabyo uzoshobora, kuko iyi CNDD-FDD mwebwe uno munsi mu gihugu, ndeke na mwebwe muri hano, abantu barirukanga, siniko ndavuga amazina, barirukanga, namwe ndabyumva mu minsi heze mu bihugu hanze, ngo ariko CNDD-FDD ngo ikomejwe n'iki? Uriruka nawe uribaza, ntabwo uzogenda utoye. Nimba wibaza ngo CNDD-FDD zora mukuru w'igihugu uramutse umukozeko ngo kamubuza gutwara ngo ibintu byoca bihagarara, urihenda. Uramutse wibaza ngo uzokuramo kanaka ngo ibintu bice bihagarara, urihenda. Kuko no ku rugamba iyo komanda bamwishe ubundi acahaja, ibintu bikabandanya bitembera. CNDD-FDD rero yubatse nk'igisirikare, ibyo murabimenya, ndabivuze. None CNDD-FDD yakomejwe n'iki? Nabamwebwe. Nuzoze kurondera, hari ibintu mvuga ndabivuze kubera iki? Kuko hari abantu bahora bavuga ngo biva hejuru hehe, uwo byose binaniye cyangwa akora nabi kugira ngo yikure mugenzi we, ngo biva hejuru hehe. Ahubwo mufate mu izo suonye nakubwiye uko. Ibyo muri CNDD-FDD ntibiva hejuru, ahubwo biva hasi. Ibyo hora wiyumvira ubireke.